twama tubabwira uno munsi twaba turi kuri stade Umucyo twaba ari urukino rwa Olympique Star kwa twahubahuye na Kayanza United twaba twimwe n'umukoci wa Kayanza murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV. Yego murakoze cyane. Murashobora kubanza kutwibwira akazi n'akanyu hama tukabandanya. Jene twavuga Jocelyn wani umukoci wa Kayanza United. Okay, urukino ruheruka mwabahuje iwanyu kuri stade Gatwaro wa Vitaro mwaranganije ibitsindo 2-2 uno munsi kandi uratakaje urundi rukino wiyumva gute ugiye gutegura iki ntacyo vyo babiriko birica ku mugwi wawe. Oya nibaza yuko akacari kare urukino rw'icenda aracari izindi nkino bishaka 21 amakosa turayabona kandi tugiye kuyakosora turanye tushobora gutsinda izindi nkino zisigaye. Okay, none nikiye kibazo cyo bakiri ku mugwi wawe ko tubona abakinyi ntacyo babaye niki haba habura iki kugira ngo utakaza inkino zibiri zikurikirana. Oya nabaye yuko atarakime kibura kurabona champion rero no mwaka iragoye ko ntushobora genda wizeye kuza gutsinda mu mugwi muhiri wabo kandi en plus de ça duhoye n'umugwi usikibanza ca mbere mwihiganwa n'ibintu bisanzwe turabimenyereye mu mupira w'amaguru. Okay, nikihe wo kwizeza nk'abafana ba Kayanza United wobezese iki ku rukino rundi mugiye guhura rukurikira. Watuye kwitegura ngo twitegura izindi nkino zose resultat iva ku Mana sije ndayitanga Jordan ntobizeza vyinshi. Okay, na cyane cyane ko umupira bavuga ati haburana babiri hagatsinda umwe kandi mu mupira n'ugutsinda n'ugutsindwa n'ukunganya. Nibaze rero yuko ugiye gukora ibishoboka byose kugira ngo iyindi match yindi turaguhaye amahirwe ngira ngo ushobora kuzoyitsinda. Inshallah. Okay, twa turi kumwe na kocha wa Olympique Star murahawe ikaze kuri Iwacu Top TV. Murakoze cyane. Okay, ako kazina urashobora kwibutsa bariko baradukurikirana kuri Iwacu Top TV. Nitwa Ngabo Diomede. Okay, twa turi kumwe na kocha Ngabo Diomede inkino zibiri ugwabereye Bujumbura warutakaje muranganya ariko si bibi kubera kunganya ni vyiza eka n'Igitega waranganije aho bagiye ugombora makigiri herembere uraronkana ruje hama uno munsi urasubiye uranezereje abafana ba Olympique Star uratsinze ibitsindo 3 kuri kimwe mbega nigiki umva gute muno mwanya? Nimva neza ndanezerewe cyane hama match zibiri zeze twatakaje dusanzwe twatakaje kubera twatakaje amanota 4 si bibi cyane mugabo abakinyi twa après match twaricaye turavugana na komite turavugana moralema kugira ngo abakinyi moral tubabwira ko byose bishoboka muri football urabona ko bagikoreye ko turonka institution tushoboye kuronka insinzi ku match ya 8 nibaza ko tuzobandanya gushika ku match ya nyuma twitwara neza. Okay, ku rukino rugiye gukurikira urabandanya uronka amahirwe uno munsi kandi uguma mu kibanza cya mbere n'amanota yawe 20 aho uri nyuma yawe afise amanota 15 mbega urukino rukurikira ubugiye kugwitegurira gute? Urukino rukurikira tuzotwitegura neza kuko nkora bibabwiye nta match nimwe yoroshe muri Premier Division itimu zose zimeze neza urumva ni kwitegura bikomeye n'inguvu kugira turabe ko tuzoshika kuri objectif iwacu. Okay, urukino rugiye gukurikirana rwa Vitaro kandi muzohurira ngaha nyene kandi tukabibutsa ko Vitaro ni ikintu cya mbere kigoye misi yose cyama cyabagoye gutsinda Vitaro. Ese ubugiye kwizeza abafana ba Olympique Star ko bigiye gukunda ko tuzi ko byananiranye ko Olympique Star itsinda Vitaro? Sinzi ko mwamwihenze naza kuzokina na Reserve sinzi kama nihenze mugabo imatch zose nico kimwe ibe Vitaro ibe Reserve nibaza ko imatch zose nico kimwe kama tutashoboye kwitwa itsinda nibaza ko uyu mwaka champion nisa nibaza ko sezo y'umwaka na urabona ko harimo difference y'amasazo yose twakinye. Okay, ushobora gusanga nkekarije nkekano banarihenze cyanke nkekano banaravye nabi narinzi ko urukino ruzokurikira ngaha utubwiye ko rushobora kuba ruza ari Rwanda rwa Reserve nibaza. Okay, nibaze rero ko twoguha amahirwe cyane nkuko bandanyu yaronka ko nkekugiye gutegura iyo make nkukundi bandanyu uryohera abantu. Murakoze cyane nibaza ko tuzokora ibishoboka byose kugira tugume ku kibanza turi. Okay, maturi kumwe n'umufana wa Kayanza United yaje ava mu Kayanza herekeje umugwi we kandi nkabanzi ko asanzwe akunda umugwi wa Kayanza mbega gutsindwa kwanyu kuno munsi vyo babibabwiye iki canke vyo bavyabiciki ku mugwi wanyu? Umugwi wacu gutsindwa kuno munsi na organisation mbi ni babaye kugira dutsindwe abayobozi ba equipe bariko barumvikana n'umugwi na equipe yacu ni nziza. Okay, twabibonye ko hari abakinyi bazanwe ku kanyuma mbere eshofema yatanguye mu kibuga noneho bahari habaye ikibazo nyabaki kugira ngo abakinyi bashike ku munota wa nyuma esa abakinyi mwabuze déplacement yo kugira mubazane ho bahari habaye ikibazo nyabaki. Ikibazo cyabaye abakinyi bamwe nibarahembwa dusinzwe kubera umurongozi wa equipe akwega ibintu buke nico gituma tugiye gukenyura turengene twohindura umuyobozi.
Okay, nibaza ko mutocika intege mugiye gutegura kuko Kayanza mwaro Christian neza abakinyi banyu bameze neza. Nibaza rero kutwo tubazo mugiye kuducemura kurundi rukino rwanyu. Nibaza ko ibintu bizaba bimeze neza. Okay, ikipe ne uri nsinda n'ibintu byashisiye. Abandi abamenyereye gose bansindaga nkabasindira ahandi saura kenuye. Okay, murakoze mukaba mwavyumvishije mwitegure Olympique Star ati mwitsindiye ngaha kubera ariko kibuga iwanyu ariko namwe babategereye mu Kayanza kuri Stade Agatwara. Tukaba turi kumwe n'umukinyambara inomero 14 muri Olympique Star reka banza twibwira akazina. Mazina yanje nitwa Abdi Ndayikeza. Okay, Abdi Ndayikeza uno munsi nibwo bwa mbere ngira ngo tubonye muri mu mugwi wawe utsindiye ibitsindo bibiri ese ho bavyavuye ku bakinyi mwamwe ariko murakinana canke sinzi. Urashobora kubitubwira? Ego abakinyi dukinana turagerageza kwerekana urukundo mu tere Kirungo Pascal ligne d'attaque yose nakatagira Kirungo kugira adushikirize imipira ndamushimira cyane kubera imipira yose nagerageje kuronka yagerageza guca kuri we turafashanya muri make n'urukundo ruri muri atake hamwe imipira gakiza ari myinshi. Okay, uratubwiye ko ari urukundo rumwe atake kandi iyi equipe niyo wavuyemo niyo mu Kayanza wanyu ni naho usanzwe uvuka ese ntaco vyo bavyari vyakubwiye nk'umukinyi ushobora kugira agatima kaho uvuka canke equipe wakinyemo? Oya kubusanzwe nyene umupira ni kumeze ntiwocukina ati ngo uregeze kubera ati ngo ni equipe wavuyemo utegezwa kwerekana n'ubundi ahubwo yuko equipe nubwo wabivuyemo ko ari wakayivorisyo gakenya wagize kuko niyo yagufashije nayo nirakuramura amenyekana. Olympique Star ntiyari kumenya iyo ataba Kayanza United. Okay, uratubwiye ko Olympique Star itari kukumenya iyo ataba Kayanza United ese mbega wowe ugiye kwitegura gute mugiye kwitegura gute urukino rundi rukurikira ko nzi nago nyene ruzobera ngaha? N'urukino rukurikira tugiye gushiramo ingufu kugira turabe n'ubundi yuko twakomeza turi ku kibanza ca mbere hama dukorane neza twese n'abakinyi na kocha wacu tumwubahirize tugira ivya tubwira kugira turabe n'ubundi yuko twaguma turi ku kibanza ca mbere. Okay, sawa urakoze uratubwiye ko ugiye kumukubahiriza umukinyi mukumviriza amabwirizwa abaha eka mugiye ko n'ubundi ko mugiye kugira ingufu kugira ngo mugume muri kimanza ca mbere turabifurije amahirwe ngira ngo muzobandanya n'ubundi muri kimanza ca mbere. Yego byose no kubisaba Imana byose birashoboka no gukora cyane murakoze namwe. Ese usabiki abafana ba Olympique Star ku rukino rundi rukurikira? Ko bo bandanya badushigikiranye nkuko basanzwe babitwereka hama natwe tukitanga. Okay, sawa murakoze ngira ngo mwavyumvise ku bafana ba Olympique Star ko Abdi abasavye ko mwobandanya mafata mu mugongo nkuko vyama n'urundi rukino mukagwitabira kuko murazi ko Olympique Star mu kibanza ca mbere reka turindire ngira ngo Imana izobidukorera. Yego nawe murakoze. Sawa namwe murakoze. Okay, tukaba turi kumwe n'umukinyi wa Olympique Star akazina kanyu? Je nitwa Chris Ndikumana. Okay, tukaba turi kumwe n'umukinyi wa Chris Ndikumana abafana benshi basanzwe akunzwe n'abafana ba Olympique Star. Ese intsinzi y'uno munsi wiyumva gute? Bimeze gute? Je numva nyene ndanezerewe cyane kubera iyi match twari twiteguye neza kugira ngo tuyisinde kugira ngo tugume hajya nyene ku kibanza cyacu ca mbere. Okay, uno munsi muraraye mu kibanza ca mbere n'amanota yanyu 20. Ese urundi rukino rukurikira mwamugiye kurutegura gute? Urundi rukino mbo kubera twebwe imatch ziwacu zose tuzifata ng'ifinale. Imatch ziwacu zose kubera imigwi yose izanye nikaniye kubera turabambere muri championnat. Natwe nyene tuca twitegura neza kugira ngo tuze turasinda amamatch ndazi ko birashoboka kandi tuzaba turi ngaha muhira imbere ya public yiwacu ndazi ko tuzosinda iyo match. Okay, ni akaye kamo wo buteye abafana n'abakunzi ba Olympique Star? Abafana ba Olympique Star ikintu je nshobora kubabwira ni uko mbo nibazo dusige batugwa inyuma imisi yose ndazi ko uyu mwaka dushobora nyene kugira miracle ngaha mu Burundi muri ibikombe bibiri dushobora gutwara n'igikombe kimwe kandi birashoboka kubera dufise umugwi mwiza dufise abakinyi babishoboye kandi twebwe nyene dufise target yo gutwara igikombe muri ibi bibiri. Okay, uravuze yuko mufise target yo gutwara ibikombe bibiri ngira ngo reka turindire turabe haracyari kare kuko uru n'urukino rwo 9 kundwigira 9 reka turindire turabe ngira ngo tubifurije amahirwe nkuko babivuze reka nkuko mubishizemo ingufu byose birashoboka nta kibazo reka re turindire ngira ngo Imana izobibashikana. Sawa murakoze. Nitwa Amisi Morale. Amisi Morale ndibaza wo buryohewe urukino guno musi wawe warubonye gute ku ntsinzi yanyu ya Olympique Star? Naryohewe cyane nubwo twasinze nta gitangaza kirimo umugwi wanje Olympique Star nkuko jewe ndi mu baserukira abafana sanzo ndawizeye nubwo atawizera intsinzi ariko icizere c'intsinzi nari ndayifise.
Okay, mbega urukino rundi mugiye gutegura mugiye kugwitegura gute urukino rundi rugiye kubahuza kandi mukamuzokwagira ngo mugiye kugwitegura gute nk'abafana nk'abakunzi b'umupira w'amaguru? Uburongozi murakoze uburongozi bwa Olympique Star busanzwe buzi staff ya equipe irazi ikijejwe irazi icitegeza gukora, hanyuma natwe nk'abafana turazi ico tujejwe dutegereza gukora. Ubwo rero tugiye gutegura turenzeko ukuntu bakinye bazorenzeko, kuko umukinya akiniye yariye canke afise inguvu canke yagize imyitozo. Aha rero abafana turakorana no mumenyereza kugira umumenyereza wacu ashobore gukomeza umugwi wiwe abakinyi biwe. Okay, sawa murakoze nkuko twako turayabwira twari kumwe n'umufana ari we batazi bitwa Miss Morale, twa turi kuri stade Umuco aho urukino rurangiye ari bitsindo bitatu vya Olympique Star kuri kimwe ca Kansas United. Tukabibutsa ko tuzobandanya ibintu byose tubamenyesha nkuko twabibemereye, eka mubandanya mugira like sabone, eka ku bintu byose mukaba mwari kumwe kuri micro na Kayitesi Faiza batazira Kaila, kuri kamera mukaba mwari kumwe na MC Mango.